Ndabaramukije izina ryanje ni Found Shorts mva mu muryango Rukristo va mu ishengero ryitwa Church Life. Navukiye mu ishengero nakunda kuja mu rusengero uko bishoboka kose. Nagiraniye imigenderanire n'umwami Yesu nkiri muto cane ko navutse bwa kabiri mfise imyaka 8. Nakiriye mpwemu yera maze imyaka 20 ngira nkwize 21. Uhoraho yampamagaye rero kugira ngo nigishe ijambo ryiwe. Naravyiteguriye mu kuja mu mashuri atandukanye, nca diplome mu isezerano rishasha mu Kigiriki, nca diplome mu ndimi rero nca muri Texas muri universite mbandanya igisata c'indimi nyene mu rurimi rw'Igiheburayo. Ivyo vyose nabikoze kugira ngo nitegure nkore ico Imana impamagarira gukora. Rero namaze imyaka 40 kandi nigisha amashuri ya Bibiliya kandi nayigishe no mu universite. Rero narigishije kandi mvuga ubutumwa bwiza igihe kirekire. Ivyo vyose vyanteguriye kugira ngo nshobore gusangira nawe ivyiyumviro bitandukanye ku buzima bwa Yesu Kristo. Nizera ko bishobora kugufasha kugira ngo utere imbere mu gukora ico Imana iguhamagarira gukora. Mu ntangamarara y'icigwa tugiye kwiga tugomba kuraba uko isi yari imeze mu myaka ya mbere. Mbega ubutumwa bwiza igihe bwaza kuri iyi si, igihe Yesu yaza kuri iyi si yahuye n'iki? Isi yajemwo yari imeze gute? Yavuke ahameze gute? Yari isi y'ubuzima busanzwe nkuko twese tubayeho muri iki gihe? Hari abakire, hari abakene, hari abantu nko mu migenzo ihari uyu munsi bimeze mu bantu. Hariho abanyagano, hariho abakozi n'abakoresha, hariho abantu b'ubwoko butandukanye. Hariho rero n'imiryango iba ifise amahera menshi yashobora guha akazi abantu bize kugira ngo bigishe abana babo. Ivyo barabiha agaciro cane. Muri abo harimo Abaroma, Abagiriki, mbere n'Abayuda. Imiryango imwe imwe yari myiza. Rero abantu barashobora kubaho ugasanga mu miryango baratandukanye. Hakabaho ingo nziza, hakabaho ingo mbi, abapapa babi, abavyeyi babi gutyo. Ivyo rero biradufasha mu gihe turiko turiga isezerano rishasha. Rero turaza kuraba cane mu bwoko bw'Abayuda aho Kristo yaje ava. Muri ico gihe muri ico gihe hariho amadini twokwita amadini y'ibiyoberane. Baba bahagarara ku nyigisho z'amabanga canke z'ibinyegezwa. Muri ico gihe ayo madini yarakora ibintu twokwita nk'imikino ifasha gutahuza abayoboke bayo kugira ngo bavuge ibijanye n'ivyo binyegezwa vyabo, ingene imana zabo zibihishura. Rero abo bantu bakina ivyo bikino baba ari abantu bigishijwe neza kandi bigishwe n'ivyo binyegezwa vy'ayo madini, bagashobora gukina ivyo bikino kugira ngo bagaragarize ibinyegezwa vyabo abayoboke b'ayo madini, ivy'izo mana zabo. Ubwo rero muri ico gihe igihe bariko barakina ivyo kwaba ari nko kwakira canke gukurikira izo mana zabo. Muri ico gihe kandi hariho amoko ahurira ku mana zitandukanye. Nk'akarorero izo mana wasanga nk'iz'Abagiriki n'iz'Abaroma zashobora kubana zikabana. Nk'akarorero imana y'ingore n'imana y'ingabo bigashobora kubana. Ivyo bari bafise ukwemera kumwe muri izo mana zabo. Hama kandi hariho abo twokwita aba filozofe canke abantu biga baserangura ivyiyumviro. Abo wasanga ari abantu b'incabwenge cane. Kuva rero mu gihe c'Abagiriki niho ivyo vyiyumviro vyatanguye gukura vyo kwiga cane ivyiyumviro vy'abantu. Benshi muri abo turababona muri Bibiliya amazina yabo.
aho dusanga hariho bamwe bavugwa nko mu gitabo cyo mu byakozwe n'intumwa Paulo ari Atene, turabona ko ari abantu b'abafilozofe bashoboye kuvugana nawe. Rero muri ico gitabo c'ibyakozwe n'intumwa turashobora kumubonamwo abo bavugana. Rero muri ico gihe abantu muri ico gihe abafilozofe bari bafise agaciro kanini, kuko umwami Alexandre yarabaha agaciro cane. Ahantu hose yashobora kuja yajana n'abigisha n'abafilozofe, ugasanga mu gihugu yabahaye agateka, yabahaye icubahiro, bari hafi yiwe, kandi abo baba ari abanyabwenge cane kandi bari bazi ubwenge bwa filozofi. Muri abo harimwo na Sauli w'i Taruso, nawe yagenda muri uwo mugwi wa filozofe. Rero hakaba na Judaisme rero ngaha tuba tugomba kuvuga abantu bakoranye n'Imana cane. Mbere dushobora guhera kuri Adamu, Aburahamu, Isaka na Yakobo, Mose n'abandi. Aba bantu rero bari bafise akahise ingene babanye n'Imana yabo. Mu kahise kabo babaye abagarariji cane, ariko Imana yabo ntiyigeze ibareka, ntiyigeze ibirengagiza, yagumanye nabo. Rero amahanga menshi mu kuvuga kahise kabo ntabwo bigera bagaragaza ubugarariji bwabo. Ayandi mahanga avuga ko atigeze aba abagarariji ku mana zabo, bakavuga ivyiza gusa kuri bo. Ariko akahise k'aba Bayuda, Abaheburayo, niko kahise konyene kagaragaza amakosa bakoze. Ivyo babikora kugira ngo baheshe icubahiro Imana yabo yabanye nabo mu bihe vy'ubugarariji. Rero ivyo babikora kugira ngo bashimishe Imana. Rero ubu bwoko bwa Judaisme mu gihe ca Yesu Kristo vyari bitandukanye cane nuko Abaheburayo ba kera bari bameze. Turavye mu gihe ca Mose, ingene Mose yubatse igicaniro, ingene batanga ibimazi n'ibindi, dusanga vy'ukuri ibi mu bisanzwe vyitirirwa idini y'Abaheburayo, ariko ntivyitwa iy'Abayuda. Tugiye mu isezerano rishasha niho dusanga havugwa Abayuda nk'ubwoko bw'Abayisirayeli nyene. Ni kuva mu gihe ca Ezra niho ijambo ry'Abayuda ryakomeje gukorwa cane. Ivyo vyakozwe mu gihe bariko barahindagura ivyakorwa mu migenzo. Ni igihe rero ubwoko bw'Abayuda, umuryango w'Abayuda watwawe ugirwa inyagano mu 586 imbere ya Yesu Kristo. Ico gihe rero batwawe ari nyagano, baba abantu bake cane aho bari. Niho ijambo ryatanguye kumvikana ryitwa Abayuda, rivuye muri Yuda. Ivyo biri mu gitabo ca Esther, Abayuda turashobora kubabonamo. None hari itandukaniro hagati y'Abayuda n'Abaheburayo rimeze gute? Ibi biradutwara noneho mu gihe tuza kubona ivyabaye mu gihe kanaka. Ngaha rero mu majambo make turavuga uko vyagiye biragenda. Imbere ya vyose turabona ko ivyo twabonye ingene vyavuye mu Baheburayo bikaja mu Bayuda. Abaheburayo baritwarika cane ivy'imigenzo, gutanga amashikanwa no gutanga ibimazi n'ibindi. Ivyo rero vyarahindutse cane. Barakoranira mu rusengero, birahinduka baja mu masinagogi. Amasinagogi yasubiriye urusengero. Igihe abantu bari bagiye mu kinyagano, ntibashobora kuronka aho batangira ibimazi, ntibashobora kurenga aho basengera. Niyo mpamvu baciye rero bakoranira mu masinagogi. Baciye bahindura ruko bahora babikora mu gusenga Imana, baca bahindura bakoranira mu masinagogi. Ivyo rero
byagaragara ko mu masinagogi iyo abantu begeranye mu migwi baca basengera hamwe. Ibyo rero bakorera mu masinagogi ntibyasa n'ibyo bakorera mu rusengero. Bakorera iki mu masinagogi? Bigira hamwe isezerano rya kera. Burya mu isezerano rya kera abantu ntabwo biga ibyagezwe, ntibiga isezerano rya kera. Ibyo byigwa gusa n'abaherezi, abantu basanzwe ntibabyiga. Ariko rero bamaze gushwiragizwa bakaja mu kinyago, baciye batangura kuza baregeranira hamwe, bakigira hamwe, bakiga ivyanditswe. Bamwe rero bavuga yuko kwiga ijambo ry'Imana vyasubiriye gutanga ibimazi. Baca batanga ikimazi c'umwanya wabo kugira ngo bige ijambo ry'Imana. Kwigira hamwe rero ijambo ry'Imana vyasubiriye ibimazi. Mu bisanzwe gutanga ikimazi mu rurimi rw'igiheburayo bivuga kwegera. Rero igihe batanga igikoko mu buryo bw'ikimazi kwaba ari ukwegera Imana kugira ngo bihuze nayo. Baciye rero babihindura bakaza begera Imana mu buryo bwo gusangira ijambo ry'Imana. Ubu rero baregeranira hamwe bariko barasangira ijambo ry'Imana. Hariho rero ibikorwa vyabera mu mihana mu gihe mu masinagogi, ariko babikora mu ku rusengero siko babikora. Ikindi kintu tubona ngaha ni rabi canke abigisha. Iri jambo rabi turibona baba ari abantu babigisha bigisha ijambo canke bigisha ivyagezwe. Uyu mwigisha canke umurabi, umuntu yaba yitwa rabi, yaba ari umuntu yize neza ijambo ry'Imana akaba yari yiteguriye kuryigisha abandi. Uwo muntu rero yaba azi neza gose ivyanditswe, n'umuntu yashobora kuvuga ivyanditswe ahereye mu isezerano rya kera mu itanguriro akageza muri Maraki akabivuga ku mutwe. Ego bose ntibashobora kubikora gutyo, mugabo n'imiburiburi baragerageza bagafata cane ijambo. Rero mu buryo bwiza bwo guhuza Imana n'abantu, abarabi canke abigisha bahagarara hagati y'abantu n'Imana bakigisha ijambo ry'Imana. Abo rero basubiriye abatanga ibimazi. Rero ikindi cahindutse ni arutari. Arutari yasubiriye aho gutangira ibimazi. Arutari rero hari aho hose bashobora guhagarara bavuga ivyanditswe, bavuga ijambo ry'Imana. Nk'atari mu bisagara bashobora kwicara ku mabuye bagashobora guhagarara canke mu giti. Ivyo rero vyari vyasubiriye aho gutangira ibimazi. Muri ico gihe rero uhagaze imbere yaho uvugira ivyanditswe waba uhagaze nk'aho gutangira ibimazi. Abantu rero bashobora guhura n'Imana, kuja mu migenderanire yabo n'Imana biciye muri iryo jambo ry'Imana. Ibindi bintu vyahindutse, harahindutse cane iminsi mikuru itandukanye, nk'akarorero umunsi mukuru wa Pasika. Pasika wari umunsi abayuda abaheburayo bakoresha cane, bagafata umwagazi bakawubaga, maze rero bamaze kuja mu kinyago ntibashobora kuronka uwo mwagazi ngo bawubage. Ico bakora n'igiki? Mu gihe bari mu kinyago, Pasika bayisubirije uko bahora bayikora, baraciye babihindura. Ho kurya umwagazi bafata umukate canke umutsima utambiye bakawugereranya n'umubiri canke n'umuvyimba w'umwagazi w'intama. Uribuka Yesu nyene yavuze afise umutsima akavuga ngo uyu n'umubiri wanje. Turavye rero uwo mwagazi ko batawuronka, baca bafata umutsima utambiye. Turavye Mose nta hantu na hamwe yigeze avuga ibijanye n'umuvinyu, mugabo rero kuko mu gihe abari mu kinyago batashobora kuronka amaraso y'umwagazi, baca bafata vino bakayikanya bakayigereranya n'amaraso. Umukate rero bakawugereranya n'umuvyimba w'intama canke n'umuvyimba w'intama
maze amaraso bagaca bafata vino bakayigiranya n'amaraso. Aho rero niko vyaciye biza birakogwa muri mu kinyago. Mu gihe ca Yesu Kristo nizigira yuko urusengero rumaze kubakwa, imigenzo yo gutanga ibimazi vy'imyagazi y'intama vyarabandanijwe, ariko kandi mu mihana abantu benshi barabandanije gukora muri bwa buryo bwo gufata umutsima na vino bakabigeranya n'amaraso n'umwagazi w'intama. Yesu Kristo nikoro yabikoze igihe yafata umutsima n'ivino akabigereranya n'umubiri wiwe n'amaraso yiwe. Ibi rero turaza kwifatira ko cane kugira ngo turabe mu isezerano rishasha uko vyagiye biragenda. Turafise abandi bantu ngaha, turafise abafarisayo, abasadukayo. Aba bafarisayo bari abantu basa n'abitandukanya n'abandi cane, kuko biyumvira ko ari abantu beza, ari abantu batunganye, badasa n'abandi, bazi gukurikiza ivyagezwe. Mu bisanzwe iryo jambo farisayo risigura kwitandukanya. Hariho abandi bitwa abanditsi b'ivyagezwe, bari bafise akazi ko kwandika ivyagezwe no kuvyigisha no kubibika. Nk'akaroro Ezira yari umwanditsi. Ubwo rero mu gihe ico gihe hari abantu bakora ico gikorwa. Abasadukayo nabo bari abantu bitwararika cane kubijanye no gutanga ibimazi, kandi bava mu baherezi. Abasadukayo n'abafarisayo bari batandukanye. Abafarisayo bitwararika cane ivyo gukurikira ivyagezwe, mugabo abasadukayo bitwararika cane ibijanye no gutanga ibimazi n'ubwoko bw'ibimazi vyabwizwa gutangwa, kuko uko niko nivyo bo baha agaciro cane gusumba ibindi. Rero bari bafise n'imigenzo, bari bafise imigenzo myinshi. Umugenzo umwe caye mu ivyumviro bimwe mu byo bari bafise bavuga yuko atakuzuka kubaho. Abafarisayo barizigira ko ari ukuzuka, mugabo abasadukayo ntibavyizera. Iryo ni itandukaniro ryari hagati y'abo bantu babiri, abafarisayo, abasadukayo abo bose n'imigwi yari iri muri ico gihe ca Yesu Kristo. Hakaba rero abanyekombe wari umugwi w'abacamanza, bari abantu bazi bateye imbere, bazi ubwenge cane. Muri ico gihe wari umugwi w'abantu 71 w'abantu b'abafarisayo, abigisha b'ivyagezwe, abasadukayo n'abandi. Bagira umugwi ukomeye cane wo gufata ingingo zitandukanye mu bihe bigoye, bafatiye ku mategeko ya Mose. Abo bantu twobageranya muri iki gihe n'umugwi twokwita gasambura manza mu bihe vy'imanza. Mu gihe haba urubanza rugoranye, baca barushikiriza abo bantu. Muri abo bantu haba harimwo umuherezi mukuru, hakabamo n'abandi bakomakomeye. Turaza kuraba ivyo, tuzobiraba ivyo tugeze mu kuraba ubuzima bwa Yesu Kristo mu iherezo ryabo. Ikindi kintu, hariho umukuru w'abaherezi, ariko kandi habaho abakuru babiri b'abaherezi. Kuki habaho abakuru babiri b'abaherezi? Abaroma bari bamaze kubona yuko mu Bisirayeli baha agaciro cane umuherezi gusumba abandi bantu bose. Mu gihe c'Abaroma baciro bahitamwo umuntu bamugira umuherezi mukuru kugira ngo azokwame akorana n'Abaroma. Maze rero haca habaho abakuru b'abaherezi babiri, umwe ni Kiyofase, uwundi ni Anasi. Abo bose bari abaherezi mu gihe ca Yesu Kristo, kugira ngo bashobore gukorana neza n'Abaroma. Rero iyo migwi yabo bose bari muri ico gihe ca Yesu Kristo. Reka duce mu ncamake kubijanye n'ivya politike muri ico gihe. Hariho abagiriki bari incabwenge kandi bari bashoboye ibikorwa vyinshi cane. Nk'akarorero uwitwa Alexandre w'umwami yari umuntu akomeye cane, yaragendera mu migenzo y'abagiriki cane, kandi yagerageje kwikwirakiza cane. Mu bihugu biteye imbere uyu munsi biragaragara cane yuko Alexandria ibikorwa yakoze bihafise ububasha bukomeye cane. Ivyo
vyari bikomeye muri ico gihe. Rero ababa muri ico gihugu, muri ivyo bihugu biteye imbere, bigaragara yuko imigenzo myinshi bakorera ko ariyo muri ico gihe. Hariho kandi ikindi kintu twokwita amahoro y'abaroma, arico bita muri ico gihe Pax Romana. Ico gihe rero uyu mwami yarashoboye gushiraho amahoro ku buryo umuroma wese yabaho ubuzima bwo kwidegemvya, ku buryo yashobora kuja hashaka hose ata muntu amuhagaritse. Ivyo rero vyaragize akamaro cane mu gihe cyo kwiragiza ubutumwa bwiza, kuko Paulo wewe yarafise akabira k'umuroma yashobora kuja ahashaka hose ata muntu amuhagaritse. Mbere no mu bwato, kuko ico gihe abantu bagenda mu bwato cane, yashobora kugendera mu bwato akaja hashaka, yarashobora kuriha amahera makeyi, ariko akagenda akaja hashaka ata muntu amugoye. Murabona rero ukuntu iki kintu citwa ubwami bw'abaroma bw'amahoro bwagize akamaro kugira ngo ijambo ry'Imana rikwiragire hose. Ikindi kintu tubona ni abami b'abaherode bagiye barakurikirana. Umwami Herode mukuru yoba yarapfuye hagati imbere yuko Yesu Kristo avuka. Yesu tugerageje uko bagiye baraharura naho byagiye birahindagurika, ashobora kuba yaravutse nyuma gato canke imbere gato y'ico gihe c'uwo mwami Herode. Baharuye barabona birashoboka bakihenda, ariko biraboneka ko ashobora kuba yaravutse hagati y'imyaka umwaka wa 4 n'umwaka wa 6 ico gihe. Rero Herode mukuru yoba yaravutse myaka 6 mu mwaka wa 6. Uyu ni wa Herode yica abana bose b'inzoya mu gihe ca Yesu Kristo. Uyu rero yari umuntu mubi cane, yarishe abantu benshi. Umuntu wese batavuga rumwe yaramwishe, yaramwica, yashobora kwica n'abana biwe, mbere n'abagore we benshi yarabishe. Ariko hariho umwana umwe mu bana biwe yamusubiriye amaze gupfa. Muba mwibuka igihe Yosefu yahunga kubera ko uyu Herode mukuru yagomba kwica umwana Yesu Kristo akiri mutoyi. Yagiye agomba gusubira inyuma, yasubiye inyuma mu gihe Arukelayo, umwami Arukelayo yari umwana wa Herode mukuru, yaraganza i Yudaya ni Samariya. Muri ico gihe rero Yosefu yaciye asubira i Galilaya aho kuja i Betelehemu. Uyu rero ni Arukelayo. Hakaba n'ubundi kandi Herode yitwa Antipasi, uyu yatwara mu Bugarire i Galilaya. Ico gihe rero mu gihe uyu ni wa wundi umwami Yesu yavuze ngo genda ubwire iyo mbwebwe. Iyo mbwebwe yari Herode Antipa, niwe mu gihe ca Yesu Kristo yari ahari. Inyuma yaho turafise abandi baherode babiri, aribo bitwa ba Agripa. Aba Agripa bose baragaragara mu isezerano rishasha. Umwe muri abo numwe yakubitwa n'Imana igihe yari yishize hejuru inyo agaca ngo asaba inyo. Uyu mwami Agripa wundi ni umwami Paulo yagiye akabwira ubutumwa bwiza. Aba ni abaherode. Ubu rero ngomba tuje kuraba abanditsi y'ubutumwa bwiza. Ibijanye n'ubutumwa bwiza nibaza ko ari byiza cyane ko dushika gutahura tukamenya abanditse ubutumwa bwiza abaribo. Ariko kandi turazi neza ko umwanditsi wa Bibiliya yose ari Imana Data, niwe mwanditsi w'ijambo ry'Imana. Ariko kandi yakoresheje abantu biwe, abantu bayo, kugira ngo bandike yarabahumekeyemwo. Ivyo turaza kubivuga hanyuma. Mu gihe rero tuza kuba turaba hagati mu butumwa bwiza, turagomba kwira ijambo turyiyumvira ko cane. Ngomba ko tugenda twiyumvira ku bijanye no gutunga urutoke. Urabona ko Yohana yatunze urutoke Yesu, akavuga ati ehe ngurya umwagazi w'intama w'Imana. Nibaza ko uri kuritegereza umuntu atunga urutoke, ushobora kuraba urwo rutoke karukurikirana, ugateba ukabona ico umuntu ariko arerekana. Na Yohana iyo dukurikirana ivyo yavuga, twoteba tukabona uwo yariko aravuga uwo ari we. Rero muri iki gihe ivyo Yesu yavuga vyose, ivyo
byavugwa byose byagomba kuvugwa kuri Yesu. Rero tugomba hariho abantu bihenda iyo biga ijambo ry'Imana, usanga bariko gusa bariga ibyo bariko barasoma, ntibagombe kumenya ico byagomba kuvuga. Rero na Yesu yarabivuze, yavuze ati mwiga mu vyanditswe, murasesa mu vyanditswe, kuko muzi ko ariho muzoronka ubuzima budashira. Ariko ivyanditswe byose byagomba kuvuga jewe. Na Yohana na Petero na Matayo n'abandi baranditse ubutumwa bwiza. Igihambaye si ico banditse, ahubwo igihambaye ni ukumenya ngo mbega uwo bagomba kwandika ninde, bagomba kumuvuga kwiki. Ivyo rero bikadufasha kugira ngo tumenye, biciye mu vyo banditse, tumenye Yesu Kristo wariwe. Gutunga urutoki rero turaza kubikurikirana cane. Rero ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana, nkuko muri Timoteyo habivuga igice ca 3:16, no muri Petero wa mbere igice ca 2:20 gushaka ku 21 havuga ko Imana yahumekeye abantu bayo kugira ngo bandike. Bamara igihe biyumvira cane, Imana rero yabahumekeye ko biciye muri mwemu wayo mu gihe bari bariko barandika ivyanditswe, bakira ibiva ku Mana. Imana rero yakoresheje abantu cane cane babanye kandi bagendanye na Yesu Kristo mu buryo bumwe canke ubundi kugira ngo bandike ubutumwa bwiza. Kubera iki handitswe ubutumwa bune bwose? Nuko bisabwa ko aba bantu baraba ikintu kimwe, bitegereza ikintu kimwe mugabo bakakibona mu buryo butandukanye. Imana rero yashaka ko tumenya ubuzima bwa Yesu Kristo biciye ku bantu batandukanye, babibonye ukuntu gutandukanye. Imana rero yaciye ku bantu batandukanye, babonye Yesu mu buryo butandukanye. Yaciye kuri Matayo, Mariko, Yohana. Burya Luka ntigeze ahura na Yesu ubwiwe, ariko aciye mu byo Paul yanditse n'ishinga ntahe abandi bamushingiye, yashoboye gutahura Yesu Kristo cane. Rero igihe Paul yajana na Luka bajanye Yerusalemu, Luka arashoboye kuronka akanya kuganira n'intumwa cane, aramenya ivya Yesu kuriwe. Mu by'ukuri intahe Luka ashinga ni ntahe yo kwemerwa, kuko amajambo menshi ivyo vyinshi avuga yabikuye kubagendanye na Yesu cane. Imana rero yaramuhisemwo kuko kubera ukuntu yari ameze kugira ngo bifashe. Mariko nawe, Mariko yari umuntu yagendana na Petero na Paulo cane, na Petero cane. Rero ashobora kuba ari wa wundi Bibiri ivuga yoba yarirutse yambaye ubusa mwijoro mu gihe bafata Yesu Kristo, kuko nibaza ko inzu ya aho nyina yaba hari hafi yo muri ako karere. Yohana rero ariwe Yohana Mariko yagendanye cane na Petero. Petero igihe yavuga ubutumwa bwiza, Yohana yaramukurikirana cane. Rero mu butumwa bwiza bwa Mariko urasangaho ibigaragaza Petero cane. Nkuko tubibona, Petero yari umuntu ameze nk'umuntu ahubuka, avuga ibintu, akora ibintu, akaza kuvyumvira ko yabihejeje. No mu butumwa bwiza cane uzosanga yaravuga amajambo menshi. Mu by'ukuri Petero Imana yamuhumekeye ikurikije uko yarari ameze. Mu majambo menshi tubona Mariko yanditse, tubona ngo Petero yakora ibintu kenshi na kenshi, vuba na vuba yarakoreraho, kubera kameremere kari muri we bivanye n'ukuntu yari ameze. Kuko rero Mariko yagendanye cyane na Petero, akameremere ka Petero karaboneka mu byo Mariko yanditse. Rero muri iki gihe banditse ivyo bakura kuri Yesu Kristo cane. Umuntu rero na kameremere kiwe muri abanditsi bigenda vyigaragaza ukuntu yari ameze. Ariko iyi si ngorane mu bisanzwe, kuko umuntu wese ko yari ameze, umwanditsi wese ko yari ameze, ari Petero, ari Luka, ari nde, ari akameremere uwo ari we wese, ntabwo kabujije ijambo ry'Imana gutera imbere, kandi ntikatuma ijambo Imana yagombye ko rivugwa ritaba nk'uko Imana yarigombye. Abantu bari abantu batandukanye, Imana ibakoresha uko nyene, mugabo ibitunganya nk'uko igomba. Bakira rero ijambo rivuye ku Mana biciye muri mpwemu. Rero ivyanditswe byose mu bisanzwe byahumetswe n'Imana. Imana niyo yavyanditse, ariko rero yakoresheje abantu batandukanye mu kuvuga iryo jambo.
reka turabe mu ncamake. Mbega Matayo ninde? Matayo yari umwanditsi, yari umutoza kori. Benshi muri mwebwe muhamuzi bijanye no kubika ibitabo no kubishira ku rutonde. Matayo rero mu butumwa bwiwe ibintu biratondetswe neza, nka kurya umukontabure ashaka gutondeka ibitabo vyiwe vyanditswemo amahera. Matayo nawe yatondetse ubutumwa bwiwe neza cane, ariko ikintu yisunga Matayo, yisunga kukuntu ivyanditswe bigomba gushirwa mu ngiro, ukuntu Yesu yaje gushitsa ivyanditswe. Ibintu vyose yavuga ngo kugira ngo iki canditse gishike. Yohana Mariko nawe yagendanye na Petero, bigaragara ko bishoboka ibintu vyinshi mu vyanditse ari ubutumwa bwiza Petero yagiye aravuga mu gihe yahumekewemo n'Imana, agaca agendana na Petero. Yarashoboye kwandika ivyo Petero yigishije biciye mu butumwa bwiza yanditswe bwa Mariko nyene. Turabona uyu Luka yari umuganga, kandi umuganga atezwa kuba yarize, ariko kandi yagendanye n'abantu benshi batize. Uyu rero mubo bakorana naho nyene yarakorana n'abantu batandukanye. Luka rero yari umushakashatsi, yagize ubushakashatsi bwinshi kugira ngo yandike ubutumwa bwiza bwa Luka. Wewe rero kariko kameremere kiwe yarakunda kurondera cane. Rero igitabo ca Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka ni igitabo ca mbere mu bitabo bibiri yanditse ibitabo bibiri, igitabo ca Luka aribwo butumwa bwiza hamwe n'igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Ivyo ni ibintu yafatanije bibiri, uhereye mu butumwa bwiza ukaja no mu vyakozwe n'intumwa. Rero iki gitabo ca Luka cagomba kurwanira ubutumwa bwiza mu gihe c'Abaroma. Urabona mu gihe c'Abaroma Luka yaragerageza gushira ku mugaragaro ko Yesu ari umwana w'Imana. Mu bisanzwe yaragerageza kugaragaza ko Yesu ari umwana w'Imana, hama rero akagerageza kubivuga mu Baroma, muri leta y'Abaroma, kugira ngo abemeze. Ubutumwa bwiza bwa Yohana niwe yari muto cane mu ntumwa zose, kandi niwe yabayeho imyaka myinshi gusumba abandi izindi ntumwa zose. Yohana rero yanditse ubutumwa bwiwe, ubutumwa bwiza yanditse nko mu myaka 56 inyuma y'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Bigaragara ko yafashe umwanya wo kwitonda no kwiyumvira cane ku kuri kw'ivyo yabonye kuri Yesu Kristo. Yari yabanye na Yesu Kristo ubuzima butandukanye, rero vyabayeho yaritonda cane. Uravye mu butumwa bwiza bwose, aho tubura mu vyakozwe n'intumwa, Petero yaravuga n'abandi, ariko Yohana yaratekereza cane. Bigaragara ko Yohana yafata umwanya wo kwiyumvira cane. Mu myaka rero nka 56 gushika ku 60 Yesu Kristo avuye ku isi, niho yafashe umwanya wo kwandika ubwo butumwa bwiza. Aragaragaza imigenderanire yagiranye n'Imana cane. Hari itandukaniro rero hagati y'ubutumwa bwiza bwa Yohana n'ubundi butumwa bwiza bwose bwanditswe. Rero tuzokuraba ivy'ubutumwa bwiza turavye dufatiye kuri ibi duhejeje kuvuga. Mana Data, turagusavye kugira ngo mu gihe tugiye kugura ijambo ryawe udufashe dutahure ubutumwa bwiza, ari ubutumwa bwiza bwa Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Uzo kugura amaso yacu tubone aho urutoke rwawe urutunze, kugira ngo dutahure Yesu Kristo mu ijambo wahumekeye muri bajya warihumekeyemwo, bakaryandika bavuga ivyo babonye n'ivyo bumvise. Ivyo ndabisavye mu izina rya Yesu, amen.